amasezerano Maroc twasabye ko dufasha ko mukaraba ko yotegwa kw'igikumu ni kubera igihugu ca Maroc n'igihugu c'u Burundi dufitaniye imigenderanire myiza gose kandi imaze imyaka itari mike. Hanyuma naho igihugu ca Maroc n'igihugu c'u Burundi turavye aho kimwe kiri ahandi aho kiri geographiquement umenga turi kure na kure, ariko siko bimeze kuko hari ibintu byinshi duhuriyeko. Turafise Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Amasezerano Maroc twasabye ko dufasha ko mukaraba ko yotegwa kw'igikumu ni kubera igihugu ca Maroc n'igihugu c'u Burundi dufitaniye imigenderanire myiza gose kandi imaze imyaka itari mike. Hanyuma naho igihugu ca Maroc n'igihugu c'u Burundi turavye aho kimwe kiri ahandi aho kiri geographiquement umenga turi kure na kure, ariko siko bimeze kuko hari ibintu byinshi duhuriyeko. Turafise imigenderanire yatanguye kuva kera. Abategetsi batari bake b'u Burundi bagendera Maroc nayo nyene iratugendera, iratwakira mbere n'abanyeshure benshi kandi iradufasha n'ubundi bitari bike. Turavuga tuti rero ko muri Maroc bafise ibintu twobasaba n'ivyo natwe twobaha, ngira ngo byoba byiza tugize aya masezerano kugira ngo isezerano rivuga ko byo kugabanya amatagisi double imposition hanyuma na evasion fiscale. Tuba tuti ko tubona hari byo twokura muri Maroc nabo hari byo bokura iwacu, ubwo hagiyeho itegeko hakajaho cadre yotuma abo bantu bakora badahomba, byo bari byiza gose. Nariko ndavuga ko igihugu ca Maroc n'igihugu c'u Burundi dufitanye imigenderanire myiza gose kandi turafashanya mu bitari bike. Nibaza ko ngira ngo mwaravyumvise mu minsi heze dutegura dialogue continentale. Le Maroc yaraduhaye ubufasha butari buke, iraduha amafaranga ashika ibihumbi 100 by'amadolari kugira ngo dushobore gutegura ico gikorwa kandi cagenze neza. Hanyuma twararungitse ekipe yacu ivuye mu Addis Abeba, murazi ko twitegura gutwara Union Africaine, nabo nyine baca baragenda barasubira barabagira formation itanje kugira ngo bitegure. Hanyuma twaravuganye kandi n'ibindi yuko muri projet dufitaniye bashobora kutwubakira centre des jeunes, yoba ari inzu nini ya gose ishobora kugirirwa amanama hanyuma no kuraza abantu ikabaraza. Ako n'akarorero ka vuba gose kerekana yuko dufitaniye imigenderanire myiza. Hanyuma kandi murazi yuko n'umukuru w'igihugu cacu yagiyeyo, hanyuma harasinywa amasezerano menshi ashika 12 harimwo iki turiko twiga uno munsi. Turabona yuko rero tuti byoba byiza habaye iyo cadre kugira ngo aya ubugenderanire myiza dufitaniye igire tuyivyaza umusaruro. Arico gituma rero
twasabye ko twoza hano tukabibasigurira namwe basigurira abene gihugu muserukira kugira ngo abafise imitahe bagomba kurangura ibikorwa muri Maroc canke abo muri Maroc bagomba kurangura ibikorwa hano iwacu boroherwe. Ni muri iyo ntumbero rero twasabye ko mwo turabira ko bimeze neza hama bimwavyemeza umukuru w'igihugu azobitere ku gikumu hanyuma tubone bibone kuja mu ngiro. Aha ngira ngo kino kongera ko naraciye ngaha mu minsi yahera tuvuga bijanye ni na secteur de l'énergie ngira ngo ico sino kigaruka ko mugabo unagoma ngira ngo ncije ko gatoyi mvuge ku bijanye n'ikintu gikuru cyane Maroc idufasha mu bintu bijanye no kwigisha abanyeshure bacu arabaza kugira specialisation muri medicine n'abandi n'ibindi bisata. Maroc iradufasha cyane gose. Hanyuma rero twagomba tuti twugurura imiryango y'abagwizatunga nabo abagomba kudandaza abazoja gukorera ibikorwa ntibahombe ntibatanga ikori mu Burundi ngo bongere baritange muri Maroc canke baritange muri Maroc bagaruka kubitanga mu Burundi canke ntibanaritange ari muri Maroc canke mu Burundi ntibaritange bavuge bati ko nabikoreye muri Maroc ndi Murundi abarundi ntaco babirabako uwo muri Maroc nawe vuze ati ko nabikoreye mu Burundi muri Maroc ntaco bambaza ico bita evasion fiscale. Ico gihe rero twavuze tuti reka dushireho les balises kugira ngo twese tuzokore twunguka ari uwo mu gwizatunga yunguke ari ibihugu byacu navyo vyunguke. Niyo muri iyo ntumbero rero twaje hano tukabasaba rero nimwamara kubitosora mudukundiye mubonye ko bikwiye muvyemeze hanyuma igikorwa kibandanye kugira ngo abene gihugu bacu ibihugu byacu bibiri babone nabo gukora bari mu makondisiyo ameze neza bunguka igihugu cunguka nuko nyaniteka murakoze cyane. Ngira ngo bivya exemption de visa kuba bitabo vy'icubahiro passeport de service et de passeport diplomatique ngira ngo ntawo sinobigaruka ko cyane kuko ico kibazo baramaze kukimbaza les honorables députés bari hano ngira ngo baramaze kubibaza n'abandi nuko ico novuga gusa nuko ibari ntuzeye ibari nk'intango gusa hanyuma tubonye ico gikunze tukagerageza kumva ko ibyo bihugu tuba turiko turasinya amasezerano navyo ingene bivyumva yuko dushobora ko n'abafite amapasiporo asanzwe bashobora kugendayo. Hari aho usanga rero iwacu naho byoba bikunze ugasanga iwabo muri ico kindi gihugu naho ntibikunze bafite ayandi mategeko yabo, ariko l'idéal nuko tuba dushaka yuko abarundi bose boshobora kuronka uko koroherezwa. Hanyuma mwavuze les passeports spéciaux ku ba investisseurs ku bagwizatunga iki nkuko honorable Ernest ahejeje kubivuga ngira ngo tuzobanza tukivugane n'abandi n'abadukurira namwebwe nyene kuko burya ijambo rikuru rimwe muri fise niyo vyakunda rero ngira ngo twamaze kuvugana n'abandi tukabashikiriza namwe ngira ngo muzobishigikira kuko igikuru nuko abantu bafise imigambi barangurira hanze bokoroherezwa hanyuma bakagenda bafise ubufasha bukwiye ari kuba aho baba ariko baraca canke aho bashitse kugira ngo bashobore gukora imirimo yabo neza. Nagomba gutanga intererano yakwa mushikiranganje yuko naho twaracerewe mugabo biracashoboka yuko ubuserukizi bw'igihugu cyacu muri Maroc bwokora cyane bukarondera bukaraba mu vyo dufise ngaha iwacu muga muri Maroc badafise, hanyuma bikaba navyo mufatirako mu kwigisha abagwizatunga bacu kugira ngo bigwizwe bafatanije n'abarundi twese kugira ngo natwe turonke ico dushora muri Maroc maze tuze twunguke twese dusange kumbure akarusho kariko karonka Maroc gusa natwe atakarusho gakomeye turiko turakura.
y'ivyo dukura muri Maroc canke ivyo dushorerayo. Iki nico kuko twarabonye ko natwe hari akahaze. Aha rero ngira ngo ico kaburira abagwizatunga abarundi bose nuko ngira ngo boca bagerageza nabo gashiramo inguvu bakaraba muri Maroc ivyo babiriyo abarundi dukeneye bagashikayo bakabituzanira. Hanyuma twarabonye yuko muri Maroc baravuze nk'ibijanye n'icayi cyo Burundi ko bagikunda cyane, icayi n'ikawa. Aha rero ngira ngo abagwizatunga ni opportunité ibonetse bashobora gukorerako, hanyuma bakaraba ibyo boshorerayo. Muri Maroc twarumvise ko bakeneye ibijanye n'ubutare, usanga bakeneye ibifungurwa vyacu bimwe nk'ivyamwa, kandi turavye ivyigwa vyakozwe ku bijanye n'akanovera k'ivyamwa vyacu, bose bavuga ko ari ivyamwa bifise akanovera ngira ngo ka mbere. Aha rero naho nyene abagwizatunga bacu boharaba ko hari ico bohakorera bohakura, kuko isoko irahari. Hanyuma ikindi twabonye abo muri Maroc bagomba cyane ni bijanye n'ubutare, ngira ngo naha nyene turavye akigoro leta iri iragira kugira ngo ibyo bintu by'ubutare bitera imbere, ngira ngo naha nyene Maroc yogira ici hakuye. Intambamye twabonye naho nyene turiko turaraba, kandi si Burundi gusa, ngira ngo ico kintu gisangiye n'ibindi bihugu bitari bike. Hariho ikibazo ca capacité de production. Hari aho usanga musinye amasezerano n'igihugu mugabo ugasanga ku isoko byo mushora ni bike, la production ntiyabaye nyinshi kugira ngo mumaze gusinya amasezerano ntihazobe rupture de stock, ntibizobure mwabemereye muti nzobaha itone 10 z'ibiraya ku kwezi canke mu mayinga abiri, ntihagire igihe rero bishika ugasanga muri ayo mayinga abiri ibyo mwemeye le quantité nizibonetse. Aha naho nyene nivyo gukorerako nk'abagwizatunga bariko baripanga kugira bakorere muri iki gisata, bakorere muri ico gihugu ca Maroc, habe ari ibintu babe bavyiteguriye. Iyindi ntambamyi nabo twabonye ni uko usanga hari contrôle qualité, les normes ugasanga rimwe ntituzikwije, hanyuma bigaca bituma tudashobora gushora byinshi. Aha ngira ngo ntanze akarorero ko naciye muri Etats-Unis, hariho ikintu bari basinye Etats-Unis n'ibihugu byo muri Afrika yabita AGOA, Africa Opportunity Act. Turavye twasanze nk'ibihugu bitari bifise petrole canke ngo bibe bifise les matières premières, les minéraux, nta karusho kanini bahakuye. Wasanga abanyamerika bo bati reka dukorane cyane n'ibihugu usanga bifise petrole, Angola, Nigeria n'ibindi, canke bafise inzahabu, amadiyama. Dusanga rero ibihugu byinshi nta karusho kabikuyemo. Ahandi muri ico gihe nyene twaciye dusanga justement abantu badashobora la demande itaba satisfaite kubera production ari ntoyi, kandi n'ikindi caca gituma ni contrôle qualité. Les normes wasanga ziri hejuru gose, ugasanga benshi ntibabikwiza ku buryo ibyo bashora ibidandazwa bashora bitashobora kwinjira ku butaka bwa Amerika. Aha rero ngize iyo parallelisme kugira ngo n'ubundi natwe abagomba gukora ibyo bikorwa abagwizatunga na leta nyene kugira ngo muri ibyo bisata tubona tudafisemo ubushobozi bwinshi tuzokwifashishe abapartenaire kugira ngo duteze imbere ibyo bisata kugira ngo contrôle qualité imere neza, hanyuma aussi na production igwire yongerekane kugira ngo twemeye dushore nyene ibintu quantité zikwiye. Nobabwira yuko mfatiye kuri ako karorero nyene twasanze nk'ibihugu ico gihe haraciye imyaka itari mike hari muri
2008 na 2007 twasanze nk'ibihugu vya ico gihe byari ibihugu 40 vya Afrika bihuriye muri AGOA byarushwa ntuzeye umwimbu mu bijanye byari ibintu by'impuzu n'ivyo abanyamerika bakunda cyane. Twasanze ibihugu 40 birushwa umwimbu n'igihugu kimwe ca Bangladesh. Hanyuma abantu barabura bati bwa bundi naho dusinya amasezerano ntituba twiteguye, hari ibintu tutaba twiteguriye bijanye n'ivyo mpejeje kuvuga, la production, la qualité n'ibindi. Naha rero nibaza ko muri iki gikorwa turiko turakora Maroc naho nyene natwebwe niki twogikorerako, hanyuma tukaraba ingene twitegurira ayo masoko mashaje tuba turiko turarondera. Ko akunda gusinywa ugasanga kenshi ni hagati y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu, mugabo ku ma passeport diplomatique na do service inyishu zamazatanzwe, ariko turavye nk'iyi convention turabona yuko nibiza yuko abantu baronka des facilités kugira habe uruja n'uruza rw'abantu baja kugira d'e-commerce kana n'abandi comme bivuze les académiciens. Ugasanga rero abusanga ama passeport diplomatique bamwe tabafise nk'abagwiza tunga n'abandi bayafise nabo, ugasanga refase ziragoye. Rero nagomba shimike kwiyo nuze kwiyo proposition hamwe byo kwiga neza bikaboneka ko aragize amahirwe yo kusanga nagema négociation des accords arawasanga igihugu kirunaka muri komane gushaka kwereka yuko mu ma passeport yacu harimwo les passeports spéciaux usanga zihabwa des catégories zisanzwe zideterminer kugira abafaciliter mouvement baravye ico bamariye igihugu haba mu by'urudandaza n'ibindi. Rero ngavuga nti mu gushika icumbiro ca mugenzi wanje niba bishoboka ko ushikanga ushobora kwiga bukaraba dans d'autres pays aho hari izo passeports spéciaux akaraba les catégories z'abantu bazihabwa, hama tukaya amateka cyane avuga iwacu kugira tabe si on peut introduire iyo catégorie de passeport spécial kugira bitume passeport diplomatique igumana valeur yayo icubahiro kuri kuba officiel babazwi, hanyuma izo zindi rero special zigahabwa nk'abo bambara bagwiza tunga canke n'abandi bashobora kugira ico imihogo bagiye gukora hanze biza bifasha igihugu cacu. Nagomba ngaruke kuri iki c'ama passeport spéciaux ngira ngo ubu itegeko dukorera ko kugira ngo dutange ayo ama passeport diplomatique ni itegeko ni décret yo muri 2013. Ngira ngo imyaka iheze si mike, ngira ngo hazaba hakenerwa ko risubirwamwo bikaba actualisé. Aha naho nyene murabizi tuzobitura ibyo biro muzoshikiriza recommandation muzoduha, nibaza ko tuzozikorerako kugira ngo justement turabe ko iyo catégorie de passeport spéciaux ishobora kwinjiramwo canke ko kuzitanga ngira ngo les conditions zo koroshwa kugira ngo abagwiza tunga nabo bashobore kuzironka. Ngira ngo Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumong, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone +257 67 88 0 251 +257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.